Ndabaramukije mwese mukurikirana Imburi Media mumenye amabanga n'imigambi biriko bitegurwa kw'isi. Uyu munsi mbazaniye inkuru ishushe y'ukuntu akanama k'abashingamateka baburayi canke le Parlement Européen baherutse kwiga uko abantu bose bategerezwa gutegwa ikimenyetso ca ruzira Kristo, ivyo bita identité numérique. Reka mwumvirize akabi n'akabibi mwirabire inkuru y'imvaho uko babica bishana bisha bavuga ko ari umugambi udasubira inyuma. Murakoze cyane nyakubahwa Ansi, murakoze mwese na cane mwebwe inshuti z'amagara dukorana. Ndibaza ko ari raporo ihambaye cyane kandi ndahimbawe kubona ndiko ndafasha muri iki gikorwa c'umwidondoro numérique. Kuboneka mu ntango azoba ari ku neza yacu, bizoba vyoroshe kugura ibintu, kugenzura ko umuntu yicanshishije canke ko ashobora gutora bisibuwe mu nyandiko za komisiyo. Biraboneka neza ko otobogane iriko irashirwa mu ngiro. Tugeze ku bijanye na puce électronique ngendanwa. Mu ntango hazobanza urupapuro rwa code QR, ariko abajejwe amaresitora, abapolisi bazoruha n'ingoga kurugenzura. Munyuma hazoshingwa ivyuma bizosoma mwidondoro w'umuntu uko amagara yiwe yifashishije ishenete, isaha na zina kuma agendana mu gashakoshi canke kode ya tatuwaje canke nkuko nabivuze ka kuma ko mu mubiri. Mushobore gusuma kubikuza byoroshe, bose bazosanga ari imboneka rimwe uko kuriha amahera bitagoranye. Umwidondoro numérique ni umugambi nkabandu ushobora gusubira inyuma co kimwe na karangamuntu y'urucanco. Isoko ry'ibintu numérique connecté irakenewe kugira umwidondoro numérique uje mu ngiro. Baratubwira ko ibituranga biza vyaramaze gutangwa n'amamobile yacu, sivyo namba kuko GPS itora neza umuntu hagati y'imetero 1 na 10. Gutyo ntidushobora kuvuga ngo umuntu n'uyu canke akajaha. Kanasinda hari igihe portable tuzisiga muhira canke tukazugara. Kubwo mwidondoro numérique, antene za 5G hamwe no gufatanya ibintu buhinga bwa none, ibiganiro vyacu, ubuzima bwacu, uko duteye, ivyumviro byacu, amabanga yacu no kuramba kwacu, ibyo byose bizoja ku karubanda bibonwe n'uwari we wese, bizogurishwa byongere bigurishwe nyamaka. Hano tanga karero k'ubuzima bwanjye bw'akahise hikorera muri kompanyi y'amassurance. Intego zabo kwari kumenya imyaka yo kubaho kw'abanywanyi kugira babahe garanti ikwiye, ukuvuga babarinde bikwiye ivy'ingwara. Ikibazo gikwiye kwigwa neza. Eka mbere n'iyi komisiyo irakoresha ijambo rya portefeuille y'umwidondoro numérique. Nubwo ntiryoba ari iherezo y'ubwigenge bwacu, azoba ari ikintu cyo gushimikira ko ubwo naho turiko twegereza kapitalisme yo kugenzura abantu. Ikindi kibazo, kuri uyu wa mbere umukomiseri wa Bruxelles yihanikirije abafonctionnaire bose ukoresha amajambo abagore namwe bagabo mu majambo yabo cyangwa mu byo bamenyesha kugira ngo ntibakumire abantu bafise ibitsina byombi. Biratangaje kubona komisiyo ishaka ko umwidondoro numérique w'abantu uba ubuzima bwose, ariko ikiyamiriza ibituranga abagore n'abagabo. Kuri twebwe ibibazo nguma noga ko nibijanye n'ubwigenge. Nibande mu banyaburayi bafise uno munsi ubushobozi bwo gucunga uwo mwidondoro numérique kugira umwidondoro w'umuntu ntuzusabagire ku isi yose. Nkuko nabivuze, kugira ntuzuhave ukoreshwa n'amantreprise prive mu guhagarika garanti zimwe canke bakumira abantu bamwe. Ikindi kandi kubijanye n'ubupfu bw'iyo systeme ibika umwidondoro, nabonye ku rupapuro rwa 60 komisiyo itegekanya ingingo ntegabizoza ku mafarode ko bazoriha ibizokononekara. Biraboneka ko bategekanya ko hazoba fraude, amande babikoze afashe mu kuriha abakozi bakenewe. Hari ikibazo gitomoye ngaho. Twitege none iyibwa ry'imyidondoro y'abantu bidatevye. Murakoze. Nkuko duhejeje kuvyiyumvira, isi iri mu gihe c'impinduka nkuko nabashikirije mu biganiro biheruka. Uyu munsi isi yose igiye gusubira kugaranwa, ingendo zihagarare ngo nimigera yindi yadutse. Uyu munsi baratubwira ko hari umugera rutura witwa Omicron wadukiye muri Afrika y'Epfo, ariko naho abantu benshi batarabibona n'uburyo bariko bakoresha ngo bagondoza abantu ku isi yose kugira bemere iyo migambi y'isi igamije kugenzura abantu no kubabuza ubwigenge. Rubanda y'Iburayi yo na Amerika iza yaramaze kwikangura, ubu yihereza amabarabara bagwanira agateka n'uburenganzira bwabo. Baciye umugani ngo aho gupfa wicaye wapfa uhagaze. Shishoza ibiriko biraba, nta neza bironderera kirima muntu, hama wigira ingingo. Kabuhimbawe n'ibiganiro vy'amabanga ndiko ndashira habona. Kora subscribe, gira ico uvuze canke comments, kora j'aime canke like,
usangize iyi video abandi ubaburire hama ukore notification kugira uzumenyeshwa ikiganiro gishasha. Imana ibarinde shetani n'abakozi bayo. Mwari kumwe na Jean Marie Marc Niyomuhoza naho butaha.